Hallelujah. Amen. Ndiyo nongeye kuba kaze kandi muri aka kanya. I welcome you this morning Tusangire ijambo ry'Imana. to share the word of God. Ya amajambo y'Imana tuza kusangira. The word of God we're going to share today N'amajambo tusanzwe tuguma twiga muri iyi minsi. are words that we have been learning recently. Tumaze iminsi twiga amajambo y'Imana. We have been learning word of God. Twamazemwo hafi ukwezi amezi akurikirana. For months and days. Twagiye turiga amajambo ajanye no kukakiza. We have been learning words related to salvation, Tusubira tuja ku ijambo ryo kusenga. prayers. Ayo yose n'amajambo y'Imana. All those are words of God. Ariko iyo ugiye urateranya ayo majambo y'Imana nguko imitwe ndangamajambo twagiye turabyiga, When you add and combine all these words, n'amajambo agomba kukufasha kugira ivyegeranyo these are words that will give you a certain topic kugira ngo ushike kukugororoka kose. so that you arrive to a true salvation. Ijambo ry'Imana tugiye kwiga uno munsi The word we're going to learn today ni ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo uvuga ko the topic of the word ni ububasha bw'ishikanwa canke bw'ikimazi. is the ability of the offering. Inkomezi ziri mu ishikanwa canke inkomezi z'ishikanwa. The power of offering. Ishikanwa The offering, Imana yonyene God himself, kugira ngo itanguze kucungura abo mw'isi. for him to start the beginning of salvation, saving the people in the world, Nico gikorwa ca mbere yatanguje. that's the first act that he did. Yarondeye ikimazi God cocungura abo mw'isi. looked for the sacrifice that can save the world. Kandi kubera Imana yari Imana, Because he is God, yarabimenye ko ngagenda n'incungu yo gucungura abo mw'isi. he knew very well for him to save people in the world. Ngatwara amahera ngo ntange ikimazi c'amafaranga. If I take money as a sacrifice, Hari aho kumbure bitari kugenda neza. maybe this was not going to work. Kuko imbere yuko Kristo ataraza kuba incungu yabo mw'isi, Because before Jesus came, mw'isi hariho abanyamafaranga. in the world, many people were rich. They had money. Bari bamaze kubaho. Those people existed. Imana ivuga ati ngira ncungura abo God mw'isi. is saying, I want to save people. in the Ibona world. ko incungu And he realized the abisi sacrifice batashobora kuronga canke kugereranya. that people cannot get. Reka ntange umwana wanje ubwanje I w'ikinege have to give my only agende begotten son acungure abisi. to let him go and save people of the world. Niryo shikanwa rifise ubushobozi burengeye kurengera ibiri mw'isi That's byose. the most important sacrifice above all. Hanyuma And then atanga umwana wiwe w'ikinege, he gave his only begotten ariwe son, Kristo Yesu kuza gucungura abo Jesus mw'isi. Christ, to come and save the world. Ubushobozi bw'ikimazi cyangwa ishikanwa The power of sacrifice of butangurira aho offering, nyene. it started from there. Isi imaze gucungurwa, When the world was saved, abagiriwe ubuntu baramenya ibanga ryo gucungurwa those who kwacu. were blessed to understand this, Tumufise umuntu wa mbere tugomba kwigako, we have a first person we want to learn on. n'uyu se w'abizera ariwe Aburahamu. The father of all nations, all believers, Abraham. Uyo n'umuntu yagororokeye Imana cyane. He is the person who stood out with God. N'Imana mu ijuru aho yari yicaye, Even God in heaven where he was, ibihe byose yaguma avuga ku bw'uyo all muntu, the time he always spoke about him, amwigako cyane. trying to understand him. Ariko naho yagororokeye Imana cyane, But even if he stood out on God, suko yarabuze ibibazo, it's not because he was not yari struggling. afise ibimugoye nawe. He had so many challenges.
yarafise ibihinda itunga n'ibindi byose imikuku. He had a lot of things. Ariko ibyo byose yari yamenye ko ari shambu y'Imana cyangwa ari nyego y'Imana. He knew that all that were gifts from nta na God. kimwe yumva ko kirengeye ubushobozi bw'Imana mu byo He yaratunze. never put anything in front of God. Agira umwete wo kurondera Imana cyane no And he kuyegera. had the courage to search God all over and Anamenya n'iryo banga ryo kutanga. and he understood the secrets in offering. Okutanga kuca kumuzanira umugisha uhambaye That ku Mana. giving will bring blessings. Ishikanwa Giving the offering cyange ikimazi or a sacrifice kivuye ku mutima from kiteguwe your neza heart, a well-prepared sacrifice. kigituma ugira ubucuti hagati yawe It strengthens the relationship between you n'umuntu kumbure ugomba kuja tuvuge nk'aka twebwe abantu hariho ibyo tukora nko kwigana. and the person that you are trying to follow. Iyo umuntu akunezereje cyane cyangwa umwiyumvamo When cyane someone makes you happy or you feel him alone, urarondera uburyo bwose bujya bwo kwihuza you nawe find a way to get closer mukagiranira to that ubucuti buri person so hafi that you have cyane a special mukagira relationship, n'ubwo bumwe so bukomeye that you cyane. have that unit. Ibyo tukora ni ibyahe twebwe abana b'abantu. What we do as Kenshi human beings, uriyumvira ukategura you always think and say you prepare ukifuza kuza kugemura kuri uwo muntu. and plan to go and give that person. Rijya nishikanwa cyangwa ikimazi That's an offering or a cyabujya bumwe sacrifice ugomba kubagarira hagati that yawe you want n'umuntu. to build the relationship Iyo ujya between you and muntu him. akwakiye If that person receive you, arakwiyumvirako cyane you will think a lot about it. bivanye n'ingene ibyo yabonye Because watuye the way you came to him, avuga uyu n'umuntu you nyabaki say this person yanyiyumviye kugeza he ku thought of me and came like this, hanyuma akangemurira bingana uko. and he came with these things. Barajya inama n'umuryango They sit down as family ngo uyu muntu ni biki, and they say, this person, what's uyu happening? muntu aratukunda, This person loves us. natwe tukwiye We kumukunda. also have to give Kenshi him back. twebwe abana b'abantu As human beings, turakunda kusubiriza mu ngoko we nawe always give nawe back. ukitegura You also ukavuga get ati ready. reka ngende And ndamusubirize you mu say, I want to ngoko. give back Ibyo yanyeretse the birarenze, love that he showed me. nanje ndamwereke ko I also ndamukunda. have to show him that I love him. Ukasubira nawe ukagemura. Then you also go and give back. Bijya n'ibimenyetso Those are signs and symbols Imana yatweretse ko that ishikanwa God showed us cyangwa that ikimazi sacrifice gifise inkomezi or the zidasanzwe. power of sacrifice, the power of giving. Reka tusome gatoya wumve ingene Imana Let us read and you hear how yiyumvira cyane iguma ivuga how God kuri was- uyu musabyi wayo Abrahamu. God was always thinking about Abraham. Tusome We're mu gonna read itanguriro the book of Genesis, 18 umurongo wa 17. chapter 18, line 17. Ingene Imana yivugisha yivugana yonyene How God could speak by himself. igihe yafashe ingingo yo kuza kuhonya igisagara cy'i Even when Sodomu. he took time to go and destroy the city of Abo Sodom. yatumye Imana, abo yatumye kuhonya The igisagara people that he sent to cy'i destroy Sodomu the Sodom, baca kuri uyu mutama they musabyi went wayo through Abrahamu. this man, Abraham. Ryari ibanga ry'Imana n'abo This was yatumye. a secret of God. Ariko bamaze gushika kwa When Ibrahimu, they arrived to his house, Imana irivugana. God spoke by himself. Itangura kuvuga ati nkora ikintu kweri mu kinyegero And he started thinking, if I destroy these ndakihishe people kweri Abrahamu. without informing Miss Abraham, Imana yivugana God yonyene. talking by himself. Tusomere uwo murongo. Can you read that verse? Navuze ati itanguriro Genesis ni hajya kuri 18 chapter usoma 18, umurongo umwe gusa wa 17. line 17, just one line. dusome mu izina rya Yesu. Let us Haravuga read ngo in Jesus' name. umutwe w'ijambo haravuga ngo Abraham asabira Sodomu. Naho nyene 17 maze uhoraho arivuganya ati mbega Abrahamu nomuhisha ico ngira nkore. naho nyene Bwana asifiwe. Amen.
abamarayika bari bamaze kuhaguruka bagira bagende bavuye kwa Aburahamu. The angels Baharaye, stood up, they shook yabazimanye, He gave them food, yabashikaniye, He gave them offering. hanyuma barahaguruka ngo bagende kuhonya Isodoma. When they were about to leave to go and destroy Imana Sodom, irivugana yonyene God spoke by himself. ngo mbeka nokora iki? He said, what can I do? Ntamenyesheje Aburahamu. And he hid it to Abraham. Igituma Imana yivugana uko, The reason why God Imana was yari speaking by ifise himself imigabo miremire cyane n'uyu musabyi is wayo. because he had so many plans on Abraham. Imana yari yamaze gutegekanya ko Aburahamu God had planned that Abraham niwe azoba sokuru w'amahanga yose yo ku isi y'abizera. is gonna be the father of all nations. Hariho n'ibindi bikorwa bihambaye bizokomoka And men mu were to rubyaro come from rwiwe. his Imana yamaze generation. gutegekanya, ariko Aburahamu ntabyo yarazi. Abraham did not know those things. Wewe Aburahamu yakora imirimo He was only serving God, agororokera Imana, trying to be righteous to God, yitaho kurondera ijuru and gusa. trying to look for heaven. Ariko Imana ibimifusemo n'indi But God migambi had other plans yo towards him. kunagura ubwami bwayo ku isi. Prepare the kingdom of God on this earth. Nico kituma Imana yamwamiza kwijisha. That's why God was always on Abraham. Imana irabwira Aburahamu ico God told bagiye Abraham gukora muri Sodoma, ariko siyo ngiyi. what they are going to do in Sodom, but I'm Turi not going to speak on that. kwishikanwa, We are analyzing, we are understanding inkomezi ziri mu the power shikanwa, of giving, the power of offering, ubushobozi buri mu gushikana. the power of giving. Nguko Imana yonyene yatanguye kuba iya mbere kushikana umwana wayo Like ikimazi God was kugira the- ngo gicungure abo mu isi. Like God was the first Burya person to n'ububasha sacrifice. bukomeye cyane, That's a very strong. ariko ubwo bubasha na bugingo n'uno But munsi those capacity until now, mu bahishuriwe iryo banga, even those who understand those secrets, nabo barasiganwa bakanyakuwa bimwe mu migisha inyegejwe they also mu give gushikanira their Imana. offerings to God. Ariko si bose, But not all the people. ariko tushikana twese. But we all give our offering. Ariko si bose bagirirwa uwo mugisha But wo not kuronga all inyungu the people receive the benefits kukorera Imana. of serving God. Si ukusiganirwa ijuru gusa. Serving God is not just running for heaven. Basokuruza bacu Aburahamu n'abandi bose Our old fathers, Abraham bakoreye and all other Imana people, cyane, they served God. kandi n'ijuru ryarashingiye intahe rivuga ati ngo naho nabonye Even God, even heaven testified to them uwangoreye mukuri aho yagiye that I arasegereza. never saw anyone who truly served God Ukoreye and Imana begging. mukuri If no you truly kugororoka, serve God and become righteous, irakuha ibyo kukutungira mu God isi, will give you everything to take care of you in this world. ikakubikira n'iby'ubugingo And He will butashira. serve you the eternal life. Ariko naho Aburahamu yagororokeye Imana, But even if Abraham served God, he was very Imana righteous to him. ikamwemera. God accepted him. Imana yari ifise kubona ko ntarashitsa. God wanted to see Hariho his ikintu maximum. Imana itari bwamwemere ko ijana ku ijana. There is one thing that God wanted to see. Imana yaguma yibutsa uyu muntu arankunda God by'ukuri. was always thinking, Ko does this akora person cyane love me? yitaho ni kubw'urukundo rwo kunkunda Does he cyane. love me or he's just doing something else? Ikitangaje sasa, Surprisingly, yakoze neza agororokera Imana. he truly served God. Imana ikivuga ati And God said, reka mbanze ngeze. let me test him. Imana igerageza Ibrahimu God tried to test kumugeza, Abraham, to test him, arabe ko amukunda to by'ukuri, see whether he loved him truly, abone sasa kushitsa umugambi wiwe so kuri that he Ibrahimu. can fulfill his plans on him. Soma aho nyene mu itanguriro 22. The book of Genesis, chapter 22,
2:2 itanguriro tuza kusoma umurongo wa 12 tugeze kuri 14. 14. Ichi Imana yarondera What God wanted. kuri uko kugerageza Abrahamu, hari ichi Imana yarondera muri Abrahamu. In testing Abraham, God wanted something. 2:2 dore kuri 12 tugeze 14 haravuga ngo aramubarira ati ntukoze ubwoko kuri uwo muhungu ntugire ico umugira kuko noneho menye ko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. 13 maze Abrahamu yunamye amaso areraguza inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Abrahamu aragenda afata ino ntama ayitanga ku kimazi cyo koswa mu gishingo cy'umwana wiwe. 14 Abrahamu yita aho hantu Yehova Yire nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi uhoraho niho bironkeka. Amen. Hallelujah. Amen. Abraham amaze kugeragezwa n'Imana, after being tested by God, Imana imushize ku munzani, after God was put him on test, imusaba kumushikanira umwana wiwe w'ikinege. he asked him to offer his only begotten son. Inyuma yuko Imana ivuze iryo jambo, After God said those words, Abrahamu ntiyahigimbye haba namba. Abraham did not doubt. Bimwe umuntu asubira kubaza inshuro kabiri, You know how people doubt and go and repeat asking. avuga ati ngo sinumvise You say, neza. I didn't understand you well. Subiramwo. Can you repeat what you just said? Imana yavuze rimwe gusa. God only spoke to him once. Abrahamu aca And aravyumva. Abraham Ngo avuze he ntanga umwana said, wanje I w'ikinege. gave my begotten son. Hallelujah. Amen. Kandi yari umwe gusa. And he was only one. Ntajwi urumva. Have you ever heard a voice? Ishikanwa rifise inkomezi canke inkomezi zishikanwa, The power of offering or the power of sacrifice. izo nkomezi zibonekera mu buryo iryo shikanwa ryatanzwe. Those power, those strength are found in Canke a way zibonekera mu given. buryo iryo shikanwa ryateguwe. They are found in a way it is prepared. Abantu benshi mu gutanga ishikanwa, Many people when they give navuze offering, twese turashikana. we all give offering. Ariko But muri ayo mashikanwa yose tushikana, in giving that offering, hariho amashikanwa there are certain offerings y'igikuku that are stuck or that are not well prepared. agenda nk'ishikanwa, That goes like an offering noyita mu Congereza that I can call in English free money. that it's free money. Hallelujah. Amen. Amahera agiye kubusa, Just free money that goes for free. niyo ayo mahera ashitse imbere y'Imana When ntacavuze, those money get in front of God, it means it's aca asunikirwa meaningless. mu ngoko, They just thrown inside the basket. aca yegeranirizwa. Nimba ari kimazi cyo konsa, If it's a sacrifice or an offering, abajejwe konsa imibavu those who takes it in front of God, barakitwara ku they kicani, will take it on the altar. hanyuma n'inyama zaco barye But even the meat, bahage. they will eat and be full. Inkomezi z'iryo shikanwa zigarukira aho And nyene. the strength of that offering will end there. Ariko ngomba nakubwire bene But I data, want to tell you, my brethren, inkomezi ziri mu ishikanwa the mightiness of offering zikora ibikorwa ibihe n'ibihitangabo do byose. great things all the time. Ishikanwa riteguwe A neza, well-prepared offering rifise inkomezi have kandi very minor, rirakora ibikorwa and it does work for by'ibihe God birebire. for so many years. Abrahamu Abraham
aritegura kushikana umwana. He got ready to prepare the offering. Umunsi urashika araduga. When the day came, he singenda climbed the mountain. nasigura I ibyabaye don't ngo want to say what happened. ngo aregeranye ingwi oya. He took Ibyo firewood. murarinduta no I'm not going kumenya. to speak about that. You Ariko know it. ngomba ndakubwire. But I want to tell you that Ibanga rya Aburahamu gusa ryo the kwemera. secrets of Abraham of accepting, Aburahamu when Abraham, yarazi ikintu kimwe. he knew one thing. Uyu muntu yansabye This person who asked me, ni wa wundi tena yampaye. is the person who gave me. None habaye iki? So what happened? Ko ari wagarutse. Why is he coming back? Nakafise abana ndwi. And I just said, Ujya afise batandatu. maybe he has many people have a sick. Gira kubera mfise intama n'inka Maybe nyinshi. because I have other wealth. Uyu wiwanje gusa niwe afise ibinure. Maybe this person Nta wundi afise abana bo does afise he ibinure. only want my son. Yawusaba umwe bakasigara batanu. That he will take one. Ariko atumbera hano yambaye And umwe. he only came where he gave me Tena one. avuze aragarutse ngo mba. Then he said, give me back. Hariho ikintu. There is something. Arakegwa avuga uyu mugabo uyu ndamuzi naramwizeye ndamutahura. Saying, Ntabwo I yaje know this kubusa. man, I trust Hariho him. He ikintu. didn't come Reka just for ndamuhe. free. I'm gonna give him. Ariko abinyegeza umugore wiwe kuko But he atari did not kwemera. tell the wife. Yabwiye umugore ngo hari aho tugiye. He told the wife that we are going somewhere. Haleluya. Amen. Ariko umugore nawe naho yasigaye. Though the wife remained home, Yasigaye arategura ibyo muhira amahoro she meza was cyane. preparing home peacefully. Akarangura ukarango gwiza. She was cooking good Ubwo food. Aburahamu agarutse. So that when Abraham N'umuhungu wiwe with his bazabashikireko. son, so that they can come and Kandi eat. byabaye uko. And it happened Izo that ndya way. ntizapfuye ubusa. Those food were not Kandi useless. zabayemwo n'umugisha And ukomeye. those food were full of blessing. Bagarutse yabonye bagarutse bose. They Uko returned together. yiyumviye niko The byabaye way she nyene. thought it happened. Aburahamu araduga. Abraham got on the mountain. Ageze aho When kushikana. he got on the place, Ngo araduza ukuboko kugira ngo abage ikimazi ariwe muhungu wiwe. took out of his hand Yumva to cut ijwi the rivuye mu boy. ijuru. But the voice Ngo came from woye heaven. kukoza. And he said, don't touch. Ukuboko kwawe kuri uyo mwana. Don't touch this boy. Ijambo ritoya rinyegeje. The Riri hidden hajya way. Imana yatuye mu kanwa The kiwe. hidden way Ngo that God is woye saying. kukozako. He said, don't touch this boy. Nabonye ko unkunda. I have discovered that Kuko you love me. wanyemereye. Because you have Utanse chosen to kumpa give, umwana wawe to w'ikinege. give your only begotten son. Yasubirije mu nkoko Imana yo mu He ijuru. wanted to give Imana back to yatanze God. umwana w'ikinege. God gave his Aburahamu begotten son, amusubiza and w'ikinege. Abraham gave him Aca back. tubera umuvyeyi And he w'abisi became the bose. father of all Kuko nations. niwe yagemuye He's neza. the one who had prepared Yagemuriye Imana. to give the sacrifice to God. Egome. Byarabaye Aburahamu atubera It umuvyeyi. happened. Sekuru Abraham became w'abizera. a son. He became the father of all Ariko nations. nubwo biruko. But though it's like that, Natwe turafise ibyo tukeneye we kugemura imbere also have y'Imana. many things to give to God. Wateguye iki? What have you prepared? Tugira tugende. We are about to go. Raba mu mafurushi. Look on your side. Kuko imbere yo kugenda. But because before the Ntabwo journey, mugenda mu rubanda mutasezeranye. don't go with some people. Haba who hariho bamwenye giti. There are some Bahagarariye leaders. urubanza. There are some people who Bakontorora amatu yose mugomba kugenda. check all the buildings before you leave. Baraba ngo ino harimwe injegere They will ngaha. check and say this Ino hari contains ibiharagi this, iritu n'amavuta. this oil. Amaze kugenzura byose. After looking around all those things, Akaca avuga ati terure mwiremeke tugende. they'll say, let's carry all these things and go. Utekeye iki turi mu rugendo tugira What- tuje kugebura. What are you preparing to take in this journey? Ariko hariho umugenduzi. There are people who gonna Araba receive. ibyo The tugemuye. people who check, the person who checks Nimba what you have bitakwiye neza. to measure it. Hari aho wumva ijwi ngongera ko gatoya. You might say, Hari aho "Hey, ikinzi kiza banza Some utunganye say, iki neza. prepare this Iki before you cotuma aramaza This nitwashika may imbere. embarrass us. Y'urubanza Before turiko we get in turashikana. front of him, Ikibanza ukigira uko. Prepare this. Bene data bakundwa. Brothers and sisters, Ishikanwa riteguwe. a good offering Rikora ibihetangabo byose. is very, very N'igihe important for many years. cyirinde. Igihe For many cy'ibikomeye. in even difficult time.
ugire ico uzokwibutsa Imana. Have something that you remind Reka God. turaza kubandanya. We're gonna continue. Ndakubwire I'll tell you. imbere y'Imana In front of God, hari amashikanwa tushikana that's a kind of kubera sacrifice we tutayateguye give because we did not prepare them. tuzokwereka Imana narakoze. And you will show God I saved Imana you. yera kuzivuga ati ko God atavyo will say mbona I don't see that. ariko jewe hano But me ko here, mfise amaso abona we have y'abantu eyes that sees. simbona We ng'Imana iri don't feel mw'ijuru. like God in heaven. Nari nabibonye I saw it before, ariko ivyo sivyo bizofasha. but that will not work. Ucyabona cajewe My witness imbere y'Imana In ngo front yego of nukuri Imana in front of God, narabonye ibyo yakora I saw what he was narabibonye doing. bimwe byaciye mu I maboko saw many yanje things came through my hand. nzobivuga I'll say it. ariko Imana But God in heaven itandukanye nanje is different kuko from mbona me. mbonesha Because I y'amaso see with these world eyes. ego murakora neza Yes, you do ariko great mu things. gukora wateguye But ishikanwa in ryawe preparing gute your offering, how nagomba you do it. ndakubwire I ko want to tell you that ishikanwa bene data an offering, brothers and sisters, ishikanwa rikuzanira offering imigenderanire myiza cyane brings you a n'Imana. strong relationship with God. Amashikanwa yawe your akwegereza offering hafi y'Imana Takes you cyane closer to God. ariko iyo uyatunganije neza mu kuri no But that's kugororoka. when you prepare it in a very well manner. Turacyabandanya tusoma We have to tumve continue to abantu read. babaye abahizi mu gushikanira Imana yo mu Read ijuru. about people who gave a very good Abantu sacrifice benshi to God. barashikanye Many people offered God. hari n'abitanze bagura ingoro z'Imana There are inzu some yose people who even bought akavuga ati churches for ndatanze God. ndaguze ingoro Buy y'Imana a church for God. abagomba gusenga basengeremo. And people who attend that church. Ayo nayo n'amashikano Those are offerings. ariko amashikano atarimo ingomezi But mu offerings that gihe are not uwayashikanye When you give them atayateguye neza without preparing them well, arutwa they are less than n'uwakubuye mu rusengero The yateguye uyu mwanya the neza person who cleaned the church. yateguye gusa mu rusengero person who prepared and kukubura cleaned the church. gusasa ibitambara Put everything together. akaruta imbere y'Imana Those offerings uwatanze amamiliyoni. will be better than the person who gave millions. Icyigisho cyacu kiri ku ishikanwa mu My- buryo wo Our kuritegura. preaching is on Ishikanwa preparing the riteguwe offering. A rifise well-prepared ububasha offering. It's buhambaye very important kandi buzana inyungu and nyinshi. brings big blessings. Rizana inyungu mu muryango, It brings benefits to rikazana the inyungu no family. ku itorero, It brings the benefits to the rikazana church. inyungu no mu byo ukora And it byose. brings the benefits to everything you do. Reka twongere tusome amajambo y'Imana. Let us read the word of God. Tusome muri abami ba mbere. Let us read the First Kings. Abami ba mbere First Kings. tubone hariho umuntu There is a person, a man, yatabaye umuryango wiwe, who yakijije umuryango wiwe, saved his family awutabaza ukutanga, and saved it by giving offering to God. kandi cyari igihe kigoye And gikomeye it was cyane. a very difficult time. Usanga uyu muntu You find that this person, aya mashikanwa n'amashikanwa ateye ubwoba kandi aremeye. these are heavy offerings. Iyo nije imbere yawe iryo shikanwa, That kind of offering come nguko in front of twumvise you. Aburahamu kusabwa Like the umwana way wiwe Abraham was afise umwe, asked to give his naho child. wari kuba ufise And he 10 had only one. ntabwo wari kwemera kutanga Even umwe. if you had 10, you can not accept to give your child. Ariko Aburahamu aranesha, But Abraham overcame it akora igikorwa gihambaye gikora ku mutima w'Imana. and did such a great act that touches God's heart. Soma uyo murongo, Let us read Wabuze. this line. ni abami ba mbere The First Kings, 17 chapter 17, tuhere kuri 10 tugeze kuri 16. 10 to 16. dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abami ba mbere 17 tuhera kuri 10 tugeze 16.
10 haravuga ngo nuko akora inzira aja izarefati agishika ku irembo ry'igisagara agize atya abona umugore w'umupfakazi dusubiremwo nuko akora inzira aja izarefati agishika ku irembo ry'igisagara agize atya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubarira ati ntabara urabe ico wonzanira nk'utuzi two kunywa. 11 akiriko aragenda kuyazana aramuhamagara ati urantabara unzanire n'utwo notamira. Aramwishura ati nkurahiye uguhoraho kuhoraho Imana yawe ntaco mfise co kurya ataragafu kurushi gasigaye mu gaseke nuturanguzwa tw'amavuta ya elayo mu gakarabo. Mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. 13 Eliya aramwishura ati ntutinye genda ugire nk'ukuvuze mugabo ubanze uncumbire ko gatoya ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. 14 kuko ari kuhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo ako gaseke ntikazoshira mu ifu nako gakarabo ntikazoshira mu mavuta gushitsa ku munsi uhoraho azorekurira imvura ku isi. 15 naho 14. Hallelujah. Amen. Iyi nkuru ni inkuru iremeye cyane. This is a very heavy story. Umukozi w'Imana ari mu rugendo rw'ivuga butumwa. When this servant of God was on the journey to serve God, Imana imurungika kuvuga ubutumwa. God sent him to give his Mu message gihugu kirimwo ibyago by'inzara. in a country that was struggling with famine. Igihugu cyatewe n'ikigoyi. A country that was struggling with famine. Imana ivuga tugenda iyo nyene. God said, go in that country. Nakuteguriye I prepared you umuntu azokwakira kandi someone azokutunga. who's going to receive you. Urumva ko Imana izi abaye. This is so that God knows, Abayikorera mukuri Imana God irabazi. knows those who serve him truly. Ariko muruko gukorera Imana But mukuri. in truly serving God, Naho uba uzwi n'Imana. even if you are known by God, Haraho ukora neza. there is a way you serve Imana him, ikakwibuka. and God will remember you, Ikakurungikira isaha and He will send you yo time, kutabagwa kwawe. the time of being served, Kubera by. iyo saha ihura n'ibibazo. Because that time will meet troubles. Uyo mupfakazi yahuye n'ibibazo. This widow was undergoing difficult time. Umukozi w'Imana amaze kumuramutsa. When the servant of God greeted her, Amutura ibibazo byo kwishura. she told him all the problems that she was facing. Aho niho umuntu atakariza. That's when many people lose. Wishure neza canke nabi. The way you respond, Uvuze ego canke oya. yes or no. Ndiko nategurira ijambo ry'Imana. When I was preparing this word of God, Iyo uri kurasengera ijambo ry'Imana uri kuraritegura. when you are praying for the word of God, preparing it, Kenshi Imana irakugurura. many times God will open you Ikakwereka ibiriko biraba. and show you what is going on. Hariho abantu bakoze neza. There are so many people who truly serve Barakora neza. who truly serve the God. Kandi bamwe bamenya amazina n'abamenye. And many of them I know their names, Ariko sindabavuga. but I'm not gonna mention Ubu them. n'ubutumwa uraza kwimenya. This is the message you're gonna Barakoze identify neza. yourself. They Ngo truly serve kandi the God. bitaho cyane umurimo wabo. And they took time on the serving God. Ariko aho bahagaze. But their positions, Bahagaze habi. they standing in a bad position.
si Imana igomba ko bahagarara. It's not where God wants them to be. Umugisha wabo Your cyangwa blessing inyungu y'iyo mirimo or the benefits of your work, iguma igomba kuza it ikarunguruka, keeps coming, ariko knocking. inzira iyo migisha But where icamo those blessings can siyo pass, bahagazemo, they are not in the position to receive. bahagaze kure They are far from the y'inzira position y'imigisha yabo. to receive their blessing. Haleluya. Amen. Biko biratahurika. Do you understand? Uzohangayika You will struggle, you will utebe suffer ubivemwo no gukora until you gukora live neza, serving God. ariko Imana iriko irakora But kandi God is working on your life. ingero y'ibikorwa byawe And the work that you do itera yoyo yikura ideni irungika, and its benefit, they keep ariko niwe sending. uhagaze ahatariho. But you are not in position to receive. Hamwe mpwemu yokufasha I wish ikakushurira ko ari the wewe Holy Spirit can reveal this, that it's you. wari umunyamugisha. You may be a blessed person. Haleluya. Amen. Wari umunyamugisha, You may be a ariko blessed person. uhagaze ahatariho. And you are standing in a wrong position. Urakora You served God, you served ariko God, ntugomba gushika neza but you don't want to arrive. mu mirimo. You don't want to get through His way. Imana iracyakukeneye nk'uko God yari still ikeneye wants you the way He ishitse wants you. Aburahamu ku masezerano The yayo. way He took Abraham to his promise. Shika neza uhagarare mu Be kibanza. in a receiving position. Imana irakukeneye. God needs you. Umukozi w'Imana amaze kubaza uyo When mupfakazi this servant of God asked this ngo widow, ese mawe wanje that mom, ngo you wompa utugezi tukeya two kunywa, can you give me some water to drink? akiri ko arahindukira ngo agende Before he wanted to kurondera go, utugezi azane, go and look for the water to drink. aturitse ikindi kibazo cya kabiri ubwo nyene Then atarashika she brought a ngo question. ego He said, yes, I'm ngo going to give you. nutwo kurya tukeya ukacumba akagari hanyuma ngo And none some amazi yonyene You gonna only give me water? unzanire n'uturibwa. And also bring me something to eat. Umugore ararengwa ararahira avuga ati nukuri musabyi w'Imana, This widow said, truly man of God, ariko ndashima uyo mupfakazi I thank this widow. yavuze ngo ntacyo She mfise, said, I don't have anything. acarangiza avuga ati ngo tukeya And said, only little bit. tusigaye kugira ngo That ncumbe to remain for us to ngo eat, tujye dupfe. to eat the last time and die. None umwimye If you don't give him, mukajya murakira ko mupfa, you eat and then still you're gonna aho die. ntiwomuha nawe nimba ari ukupfa muce mupfa Why mwese. can't you give him? If it's to Umwime die, murapfa, you die together. umuhe kumbure mupfe, You don't give him, ariko still you're harimo gonna die. ibanga ry'isaha yawe give him, wayibutse you die isaha yawe But there irashyitse. is a hidden secret in that. Avuga ati ndakwinginze ngo ukore He uko. said, I beg you to do the same way I said. Mpwemu w'Imana araziriringa kuri uyu The mubyeyi Holy Spirit was avuga ati upon the nyarutse woman. ucumbe mujye, And he said, let's prepare and eat. ariko umukozi w'Imana yabimubwira abizi ko ari The uyo man nyene. of God knew that the answer was coming. N'umugisha wogiye kururuka muri uwo muryango muri iyo That nzu, family is gonna be umukozi blessed. w'Imana yarawuzi kuko Imana yari The man yamwiriye of ibanga God knew that it was time ngo to uyo receive. mubyeyi akoze uko, This widow did the same way he was asked to say. ngo amaze kucumba bamaze kurya, After they ate, ngo ibyo byombo uko byari biri all those nta materials, cyagabanutsemwo it remained full kugeza igihe cy'ikigoyi cy'iminsi until the yose, famine is gone, kugeza aho imvura yagarukiye mu gihugu. until the rain time. Uyo muryango uratabagwa, That family was ntabwo wahuye n'ibyago that by'inzara, family was saved. They never struggled from famine. ariko But nkeka barira mu nzu bugaye Mana we. I think they were eating the house. Kuko in a abose closed iyo door. bamenya ati ngo hari agafu If ngaho many people knew that katakamangira there was bari some kusekanira flour, they mu would nzu. come and fight in that house. Imana irabarinda, God protected irabazigama, them with all the things barajya together. baranywa, They ate and drink.
imirimo yakoze for the work that she uyo did. mupfakazi This widow ukugira neza in kwiwe doing great things to kumwe people. Imana yabona akiri Where kure God was seeing her, ituma arungika n'umukozi it made wayo him kuri to uyo send mwana his servant to that house kurushirizaho kukura imbere y'Imana. to keep growing in front of God. Ishikanwa ryo gukora neza, The mightiness okukora of doing neza great kwawe, things, doing good iryo ni things. ishikanwa rifise imbaraga It's a imbere very y'inyoka strong z'Imana. offering in front of God. Bene data, My brothers, ntacyo tufise, we don't have anything. ikintu na kimwe tuzorindirirako The only thing we're going to wait on ngo tuzokorera Imana mpaka bimaze kungana is to uko, serve God until the things are full. kugira ngo tuvuga kuri aba bakozi b'Imana For us to baciye speak on muri these iri people. geragezo rikomeye. We went through a temptation. Ni igikorwa gikomeye cyane It's a very tutashobora good work. kwireguza natwe It's a very good work that we ngo cannot even tubuze icyo withstand. kukoreshereza And Imana. we say we don't have Aho something umuntu to serve God. akorera Imana When you serve God akubwira ati and he says, hasigaye iki gusa, only I have the last thing, twebwe n'abana banje I turye and my family hanyuma my kids, dupfe, we eat and gonna die. akemera gukorera Imana Then you accept to serve gufasha God, abandi to bashonje help other people bakarya to eat, bakatabagwa n'uwo murimo and then ukabasubiriza mu that nkoko. work will serve him and give them back. Bene data, My brothers and sisters, mu gukorera Imana in serving God, ntituraba ingorane tufise mu rugo let's rwacu. not look at the challenges we are going through. Abakoreye Imana neza, Those who truly served God, uko bakoreye Imana mu buryo the way they butakwiye, did it, in the way they did it, nibwo bwagiye gutera ishaka Imana yo mu it's the ijuru way that inspired God in heaven ibabonamwo umutima wo kugororoka to cyane, see a righteous bituma heart in them. Imana yo mu ijuru It makes God in ibitaho heaven cyane. to take a very good care of them. Natwe Imana izotwitaho cyane God will take a very kuruta good uko care of us, twiyumvira. more than we think. Tukura ubwoba buri muri twe. Let's not be afraid. Let's not be scared. Jewe ndibuka I remember igihe twahaguruka tuci no muri when iki we gihugu. came in this country. Muri iyi minsi niyo nsigaye numva These days, sometime I think ngo harabaza burira indege baje muri I resettlement hear many people coming through resettlement. bafise n'ibihumbi 5-6 They come by'amadolari. with 6,000, 5,000 US dollar. Abo cyane cyane ndabumva bava muri za Zimbabwe, Those people, I hear them from muri Zimbabwe, za Zambia. Zambia, ngo bari bafiseyo amaduka, Some would have some businesses, ariko niko biri. but that's how it is. Kuko n'umwanya wabo nyene niko byameze. Because it's their time. That's how it is. Ariko ndazi uko twaje, But I know how we came in this. uko abantu bibwira. The way people thought. Hari abari bafise ibibiriti bijya byo gucana Some umuriro, had some bavuga matches. ngo hari Buraya Amerika nta bibiriti Some biboneka, was- ugasanga gusa Some ibibiriti brought mu butike matches. Some ashize mu brought mbuzi. matches and saying there's no matches. Inshinge zijya zo kushona imbuzi Some brought ngo needles. nta rushinge rubonekayo babivuze. needles, they Twavuganye said na there's no naka ku telefone ngo kuva shikayo urushinge, ugasanga needles. bazingazinga mu mbuzi They'll imizigo bari they'll bafise. bring all those things. Umva icyo kigongwe, Feel ishinge, ibibiriti, bring needles, matches. ibintu bya nyakutakira, useless things. ikandambiriza yebo They will ngo bring ntizibonekako, some yebo and say in America usanga there's zitatu nothing zitatu like mu that. mabegi. You put 3 or 4 I in the Buraya bed. yebo kutekera mu You bring mbuzi, yebo during urushinge that time. n'ibibiriti. Needles and matches. Useless things. Vy'ukuri niko biri. Truly, that's how it is. Imana yakuteye iteka God rihambaye, blessed you. irakutunza urutoki ngo mwana He's wanje. pointing fingers on you, saying, my son. Niko biri no mu rusengero. That's how it is. Even Abantu the church. benshi ntibazi iteka batewe Many n'Imana people do not no understand the kuyishikanira, blessing of God. baracyazunguruka. Even in offering to Him, they take rounds. Hageze amashikanwa When it's time to give ukabona offering, abantu benshi baja mu you misarani, see many people baba going to bagiye restroom. gukurayo inoti ijya ntondo, They're going to look for a small ariko note. bagendayo bagira ngo They agiye go kwiwesa. to restroom to look Bagiye for one to gucomora give. za noti They're ntondo going to look kuko for yo the hava small agira note. isanganya akakuramo Because they're ijana. scared to take out $100.
bakaca bagaruka and they will come. barazi umwanya wayo y'amashikano ahangira mbeze ndi hafi yo I'm kuheza almost done. uraza kuraba You're gonna see. haleluya Amen. kushikanira imana yo mu ijuru To give birimwe offering to God. umugisha It contains kandi blessing. shikanwa rifise And imbaraga that kind of blessing is powerful. rirahindura amateka It changes your background. It changes reka your history. turangize kumviriza amateka ibyabaye mu rusengero Let's listen to what happened in church. igitangaza The miracle that usanzwe took place in the church. hari igitangaza cyabereye The mu miracle rusengero that took place in the church. kubera amashikanwa Because gusa of the offering. nimba ugomba kuhashyira akarongo katukura mu bibiliya yawe If you underline uzoza that line, uribuka you underline it or highlight it. tugende muri mariko We're gonna read in the book of Mark. mariko 12 The book of Mark, chapter 12, tuhera ku murongo wa 41 line 41, hanyuma tuze kurangiriza kuri 44 line 41 to 44. mariko The 12 book of Mark, chapter 4, chapter 12, tuhere kuri 41 line 41, turangize kuri 40 igitangaza 44. cyabereye mu rusengero The miracle that took place in the church. aho hantu abantu benshi barahasoma nka lecture When gusa people, they read it just like to read, ariko amajambo ariho but the words in that verse arateye ubwoba are very powerful. isadaka ryahagaritse amiga The guhagarara offering stopped the church. umurongozi ari mu rusengero arahamagara ngo naka Celestin ngo hano They called the ndayumuzinya leaders in the church. They said, n'akarorero They said, hagarara come nyene here, stand here. amiga agahagarara ngahamagara abakozi They will bose stand aho and- bari ngo and they call all nimuze the hano church and say, come here. niryo jambo riri aha tugomba gusoma This is the word we're gonna read. soma twumve ubwo ruhagarara rwabaye mu rusengero Let us read this. dusome mu izina rya Yesu Kristo Mariko 12 guhera kuri 41 tugeze 44. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umupfakazi w'umworo yicara yerekeye ku masandugu y'amahera abo 12:41. uyo reka ndakubwire katowe Let me say something a little bit. yesu ashitse mu rusengero When Jesus entered the church rwa restoration of restoration, turiko turavugira muri restoration we are speaking in our church. yinjiye mu rusengero If he enters the church, baramuhaye ikibanza hajya nicara they hajya mpande gave ya him a mutama position hajya to sit in the front ni yesu araje because he's Jesus baca Christ. bamuha ikibanza mpande They gave y'umurongozi him mukuru w'itorero position along the leaders of the church. avuga ati amaso yawe Then he jewe said, nicara hariya then he said, I cannot sit there. yesu arondera ikibanza hasi hampande y'izo He ngo went to sit close hampande The yaho offering. bashikanira close to the offering. aricara hajya nyene He went to sit close to it. aca genda akurikira And he was just carefully looking at za the people noti giving. navuze People giving money or giving the offering. abarinda Those who were giving. bagenda kuri mwarimu Alex Some will go to evangelists. abagenda Semana. hari abarinda Those who can withstand. agenda kuri mwarimu Alex They go to evangelist Alex agira ngo nguriramwe ijana and they say, please take out $100. mwarimu Alex ntarakira umuntu w'urudora kubera Evangelist isoni Alex n'ahantu never uvuga received someone with $1 n'ahantu uvuga because there you could speak. ariko hano mu ngoko But yesu here, avuga ati Jesus hariya kuri said- Alex sinjayo He said, I'm not gonna aha go there. nyene I'm gonna look here. soma twumve Let us read. hariya baravuga arakubaza ngo There they nangahe speak. They will ask you how much you want me to haleluya take out. bagenda hariya mwana asifiwe Those who go there, may Hallelujah, God bless you. hallelujah, Amen, hallelujah. amen. imana ibahezagire cyane May God bless you. muritegure neza When you prepare that offering, umenye ngo ishikanwa ryanje rivuze you iki know imbere that y'imana what is the meaning of my offering. ishikana ugira urishikane Before you give the offering, n'ikimazi it's an offering, it's a sacrifice. icyo kirundi cy'ikimazi In a Kirundi, ni Kimazi, ijambo rivuga ati iki ni ikintu cy'ikimazi it's a word that kigiye kumara signifies, ikintu that kanaka signifies an important thing that is kera gonna be ibi done. byo kwizera imana bitarabaho Before, when people trusted God,
Before people were believing abantu God, baratongera ikutongera people would say weight iyo on ufise sacrifice. ishikanwa ryawe When you have your sacrifice, litongere vuga ulitanze say kubera weight on your sacrifice, on your bwira offering. Imana ngo iri Tell ni God ishikanwa that God, ryanje this offering, gishimwe kuhera kuwa mbere I'm very happy jewe since n'umuryango Monday, wanje I and my family, kugeze uno munsi w'Imana. until today. Iki nico tubonye This kishimisha is umutima what we wacu have to give you today. kujya wabivutse The way you said it, n'imbere y'Imana in front of God, kujya nyene nico ritubwira it is taken. imbere y'Imana hari amashikanwa In menshi front of God, there are so kandi many menshi offerings. atari make da And many of them, kubera bene yo because abayashikana many people who give those bapfa offerings, kushiramwo they will just throw it ngo in the nayishikana cyo kunkura stress gusa kuwa Mungu I'm just nari giving to mfise remove stress stress from I ego had so much urakoze stress. kandi turanakuririmbira We're bikakura gonna sing stress for you, you remove those stress. mukanya ndabwira Celestin kutambira I'm kukura gonna tell mastress Evangelists to dance for you wongere and ushiremo help ayandi you move the stress. haleluya Amen. ariko ndakubwire But n'uruhombo I tell you rukomeye the truth. wamaze kutanga meshi You have reka iryo given shikanwa back. ryawe uritegure Prepare your uriteguje n'umutima wawe with your heart. kandi iryo shikanwa ryawe And that gira offering, icyo rivuze ko it means you can say, wait on it. uvuga ati ni shikanwa And you gishimwe say this is a Thanksgiving offering. kera Old days, ku marembo y'igisagara before the city, on the Nta entrance muntu of the city, wewe w'amero y'amafaranga many people, urwaye igihute if you are sick, cyangwa abagwaye ibigwara bijya bikomekomeye you have some chronic diseases, barafata inoti y'idolari igihumbi people will take like $1,000, akayitongera they will speak words on it, akayisiga ku mubiri hajya hagwaye ibihute scratch it on the mu sick mutwe body. akaza kwita ku irembo ry'igisagara You go through uza together gutora succeed. Who- the uyu person who aca picked you. yandura iyo ngwara That wewe person who arasimbye picked you, who urariye scratched uruhumbi and you eat 1,000, rw'indwara you- z'imibembe you're gonna go get sick. haleluya Amen. ariko nditukigenda kwa kiranga kwa But satani we no longer do that. rondera ishikanwa Look for an offering. kandi mu gutegura iryo And shikanwa in preparing that urabe offering, icyo uriko urarituma pick hariyo something you want ikintu to- ingwara tuvuge There k'akarorero is sickness. byarakusinzikaje Maybe gose you are struggling with uvuga that. ati reka nisonzeshe And you say, I'm reka gonna fast ndondere for this n'ikimazi cyo problem. kwisonzesha And I'm kubera gonna look for iki sacrifice cyago for this canje problem. nk'ingwara wumva urabyumva Let's think about a disease that you hear. no kwa muganga urumva ngo kubagwa Even if you iyo go to the ngwara clinic icyo or the cyago ufise hospital, they'll say it's gonna be surgery on your body. ukumva na nikidai uvuga ati ubwo rudayimoni ubwo You feel like kugira I say, this rurandurwe demon, muhungu for this demon to biragoye leave you. ariko umunsi wo gutegura ikimazi But the day to prepare those offerings, ikintu wumva amakuru ngo cokugwa ku bihumbi amajana abiri something that they say you can be treated for 200,000, amadora 20 ukashira mu ibasha you put $20 in the envelope. ngo ni kimazi cyo kurandura umudayimoni It's a sacrifice. cyangwa ni kimazi cyo kurandura iyo A ngwara sacrifice to demolish this disease. ego niko biri Yes, that's how it is. ariko imana yo mu ijuru But Father in heaven, kugira ngo igerageze for aburahamu him to test Abraham, yari yakoreye aburahamu ibintu bihambaye he had done so many things on bituma Abraham. aburahamu ayimenyera cyane And it arayimenya made Abraham to amenya get n'ivuga closer to God ry'imana and to avuga understand n'iki all the ikunda things and knew what God loved. nibyo byatumye imana imujeko That's why whenever Yaciye God imenya ngo came ni to wa him, wundi uyu he ndamuha knew tu. he's the person who asked me. nawe hamwe wogirirwa ubuntu ukamenya If you are blessed to understand this, nawe wari kumenya ati imana You ku can- byo yankoreye you can know that what God did to me, reka ntange nanjye ishimwe I'm gonna give him a thanks. ishimwe ry'indwi guhera ku wa mbere kugeza ku wa Thank gatandatu him for protecting me from Monday to Sunday. uharuye ibyo yakoze mu I muryango count what n'ubwawe he did in the family. ikimazi c'urudora Giving him $1 kurishiramwo to put in the basket. bingana no gutanga umutima wawe It's same way of giving your heart. ya none utanze umutima kuba If you ugiye give your heart, yes, it goes.
kuko n'urudoro rutanze Imana ikakiraba valere ariko God will look and say, wumve ntuntware uko ntavuze. don't take me in a way I didn't Imana say. ihezagira buri umuntu uko God akora blesses a person kungana n'ibikorwa vyiwe depending on how you work. reka hahandi damye yatevye ahagaze. Let us read. Soma nico cyanyuma nico gituma nahatevye nsigure neza. It's the last reading. dusome mu izina rya Yesu Kristo. Let us read. Reka in Jesus' ndabibutse name. aho hantu bose tujana. Let me remind you Ni that Mariko 12 Mark chapter 12, 41 line 44, line 41, hanyuma umurongo wa 41 kugeza 44. line 41 to line 44. Yicara yerekeye ku masandugu y'amahera abo abona ingene ishengero rishikana amahera. Yesu yicaye hampande y'amasanduku. That's Jesus who sat near the offering basket. Bayaterera muri ayo masandugu. Benshi b'abatunzi batereramo menshi. Haza umupfakazi w'umworo atereramo amasenge abiri niyo kuta. 43. Ahamagara abigishwa biwe arababwira ati ndababwira ukuri uyu mupfakazi w'umworo ashikanye ibirengeye ivyo bose batereye mu masandugu. 44. Kuko bose bashikanye kubisagutse ariko we kubworo bwiwe ashikanye ivyo yarafise byose n'ibimutunze byose. Amen. Amen. Yesu mukuhamagara abigishwa bigiwe. When Jesus called his disciples, Yarindi amiga banza here. did he wait for the Nimba uri service to end? kurakurikira sentence y'ijambo If you ry'Imana. followed the word of God, Ujya mupfakazi gusa akororeyemwo isenti after zibiri this widow put the money in the basket n'akandi kangorongoro kitwa and the coin, ikuta. Ubwo nyene yaciye umuteka aho nyene this, acarahamagara She stopped abigishwa the biwe ngo service. ingo hano and he called all the disciples and said, kugirwa "Come inama together." n'ijuru ishikanwa rihungabanya The umutekano offering w'amiga that destabilized byose the birahagarara. everything stopped. Arahamagara abigishwa biwe. He called all disciples. Ndashima Imana yo mu ijuru I thank God in heaven kuko yaciye iyo nama. because for that meeting, for that gathering, N'igici cyahe wumva by'uyo mupfakazi kandi what would aho you yagiye think? arahangayika byanditswe he Did you hear her suffering? wombwira he inyuma y'uwo mugisha Did yagize you kuri hear uwo her munsi. going through difficult time after that? Haleluya. Amen. Bibiliya hari ibintu Some of the things the Bible yisigarije will keep it ari deni kuri wewe nawe ukora akazi for you to wibwira. think. Uyo mupfakazi That widow, inama Yesu ntiyarindiriye amiga banza here. Jesus did not wait for the service to Aho end. nyene arahamagara ngo mwabonye. Thereafter, he No, called you all the nyene. people and said, this person. None inyuma yaho haciye hakorwa iki? After that, what happened? Kuko Bibiliya ivuga uko Because the word said, yatanze izo senti zibiri she gave those n'iryo cents kuta and rigeretseko that small ngo coin n'ibyari bimutunze and all byose. the things that she had. Uyo yaranenze yani isadaka That kind sadaka of ya offering, kulenga that offering yani kumva muhira yarazi ngo ejo namiga. from home, she knew Narumvise tomorrow ko is a Yesu church. asengera hano. I heard Jesus attend that church. Ubu buzima kweri This life I'm going through. zibiri kugira ngo nanje For me ndabe ko to see that ariwe yandemeye ubuzima that is the one who made this life for me, naje ndaza kumuteza iteka I'm byose gonna give him everything. I atana have. kimwe nsigaje. I will not leave Arukupfa out anything. mpe, If it's to die, arukukira I die. ngire. If it's survive, I survive. Yari yabiteguye She prepared for that. ariko Bibiliya ikivuga ati Then the Bible ngo says uyo niwe yatanze ishikanwa ryiza that she's the kuko person- yatanze byose ibyo yari afise she's the person who gave her the ariko ngo most treasure abandi offering, more than others. ntibisobanura ngo It doesn't mean ngo zane byose ibyo ufise that you byose. go and bring everything you have. Ijambo ry'Imana The rirasobanuye word of God explains ngo abandi batanze that ku other people bisagutse. gave from their abundant.
kandi n'abantu benshi barazimirira. Many people get confused in this. Muri iki gice iki kirazimiza abantu. This chapter. Cha Malaki 3 umurongo wa 10. In Malachi. Unsomere wumve Malaki 3 umurongo w'10. In Malachi chapter 3 line 10. Abantu bumve aho abantu bamwe bazimirira. This the chapter that ariko turaza kusubira kuri abo basutse byinshi mu ngoko niyo tuca turangiriza. Ariko ngomba ndakubwire abantu benshi muri uyo murongo wa Malaki 3 umurongo w'10 asoma uyo murongo. Chapter 3 line 10, many people get confused there. Malaki 3. Malachi chapter 3. Malaki 3. Malachi chapter 3. Ku murongo w'10 dusome izina rya Yesu Kristo. Line 10. Muzane mu bubiko ikigira 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ebemwe ivyo kurya. Enda ni mu bingiragereshe nikohoraho nyine ingabo agize murabe ko nazo bagumurorera ingomero zo mu ijuru nk'abacuncuburira umugisha mukabura aho mubikwiza. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo ni mungerashireze ibigira 10 n'amashikano with 10th and murabe ko ntabahezagira. And you see how I'm gonna bless you. Ijambo ry'Imana, the word of God, rivuga ko tushikanira Imana. It say we have to give offering. Tugatanga n'ibigira 10. We need to offer our 10th. Ibigira 10 10th. Ni itegeko ry'Imana ntabanduka. The commandment of God. Iyo ndonsa amadori ijana, if I receive $100, ni ngombwa ntanga ikigira 10 cy'amadora 10. I have to give $10. Ariko sindashitsa iryo tegeko cyangwa ayo masabo ya Kristo Yesu. But I haven't fulfilled that requested from Jesus. Biblia iri mu Kirundi mu The Cyongereza. Bible is in Kirundi and English. Iyo muhaye amadora 10, when you give him $10, ntabwo umugerageresheje. You are not testing him. Urashikanye, you are kandi neza kubyitondera. fulfilling his promise. Kandi n'umugisha urawuronka. And you receive the blessing. Ariko kugerageza Imana, to test God, you need to do a difference. You have to go beyond. Tugomba gukora ibitandukanye. Hallelujah. Amen. Iyo aramadora 10 nari kuhimana. If it was kugira ngo ngerashereze Imana nibigira 10. To test him with 10th and offerings. Ndamuha 50. I'm gonna give him $50. Harimwo 40 yiwanje. There is $40 from me. Nimemjaribu Bwana. I'm trying to test God. Nagerageje Imana. I want to test God. N'uyu mupfakazi niko yakoze. This is what the yakoze ikikogwa. She did an act cyo kugerageza Imana. of testing God. Tanga ashiramo byose. To give, but she gave everything. Ariko kuma senta abiri yarafise nikuta rimwe. On the last cents in one coin, hari igitigiri cyiza cyari kugabugwa burya busenti ayo yari kutanga. There was a certain number that kandi nta n'icyaha cyari kuharugwa kuri we ngo yatanze nabi. It was not even a sin for her. Ariko acagerageza Imana. Amugeragereshereza ibyo afise. Test God with all the things that she had. Go nanje ndapambana naho bakuha byinshi nanje ndisuka nanje shiremwe tupambane nabo batunzi. Give everything to fight with these people. Ariko Yesu afise amaso abona kure. Jesus who could see azi aho tukura. He knew where we take. Arabona ati ngo abo naho bashikanye though these people gave, ngo bashikanye kubisagutse. They were giving from out of their abundance. Amashikanwa yasagutse kuri fiesta. There remained balance. Amashikanwa y'amafaranga yasagutse kuri samsa. Money from the things amafaranga yasagutse kuri hamburger. The balance from the money you spend. Nicho kituma tushitse hano. That's why when umwanya w'amashikanwa. When it's time to offer. Ishikanwa litogwa mu ibegi hand bag. Offering is taken from the bag. Urunama no kutora ishikanwa kuko waje wariteguye. And you prepared it. Hari urondera hano. Some people they look for agiruku. They open the wallet and they look inside the wallet.
nta yarimo n'ukuri There is nothing. byishikanwa biba biheze nyene That's it. nta yarimo There is nothing. kweri woza gutegurira ishikanwa hano Truly, can you kandi ejo prepare the wari uzi ko ari offering here? ukusenga You knew tomorrow is a church. ayo niyo mashikanwa Those y'ibyasagutse are the offering from the sadaka ya remaining balance. kupapasa The kandi offering ayo niyo just come and mashikanwa bring. Those are the kind menshi of offering agwiriye yuzura that inkoko nowadays in the kuko basket. ntafise ukutongegwa Because imbere you did y'Imana not prepare them. ego barayasukamwo You just come ariko and nta throw na in the kimwe basket. bayavuzeko You never said any word on it. kituma yitwa ngo n'amashikanwa That you call it an offering. kandi ayo mashikanwa And those offerings, nta nyungu they asubiza have inyuma no benefit. agenda mu ruhombo They won't benefit. agenda ubusa It's a lose. It's a loss. ariko But bene data mpwemu w'Imana my aratukura brothers, the Holy Spirit loves you. raba ingene uhindura Look at how you can change. tegura ishikanwa ryawe Prepare your offering. kuko Because naho hahera ibihetangambo even gute if many years pass, niwashika mwirinde if you on that time uraba ibyo wibutsa Imana see what you can remind hamwe God. twobaza hano mu ishengero If we may ask you in the church, uhabwe amasegonde gusa 40 given 40 seconds, ngo wibuke amashikanwa abiri kuvukizwa remember two kind of offerings watanze given to God, nyene and you felt kuko aya masenti abiri n'ikuta rimwe like this sense and uyu the coin, muvyeyi uyu mupfakazi this naho woman, wari this kumubaza widow, asinziriye even if you could ask her when she yikanguye sleep, imbere y'Imana after she wake up, yari kuca avuga ayo mashikanwa akayavuga izina mention what she offered to God. hariho umukozi w'Imana There is one servant of God yabwiwe ngo ugiye gupfa who witegure was told that you're gonna die, get ready. nta kindi yibutse ngo Imana yaciye ingorero uku He kwezi said, oh, God did this to me. ndibuka I remember umurongozi wacu our leader. kenshi maze kuharura hafi 4 Many times I have counted like 4 kuva times. tutangurana iyi mirimo Before we started this way, when we hariho started this, ishikanwa there is an offering Imana yagomvye mu rugo rwiwe that God asked in his house. kandi niryo yakunda kuruta And that is the one he kugira ngo loved the Lord. riveho rigende ku For Mana it to go to heaven, to God. n'abasungusungu bahatswe kuza aribo bapolisi ngo risohoke rigende ku Mana Even some Ariko, police almost came. Imana nayo kubera yari yakunze But ico because God loved that, amaherezo Imana yakoze uko ishoboye mpaka that yaragiye. offering went. kandi yaritwaye kuko abona And he took that ahari offering. kunda ahari Because kura though he loved it, Imana yagomba ashitse God wanted him to fulfill iby'umugambi wayo muri we his promises on him. yumira kuri Aburahamu ngo urampa numva umwana wawe He told Abraham, you gonna give me your son rijya or jwi not? wumva The muhira voice you hear ngo tanga nta ngorane that say give, ntabwo don't worry. uzopfa nta You'll never kizopfa die, nothing will ntabwo happen. muzoyicwa n'inzara You'll not struggle. Imana izobaramira God will protect you. n'ijwi ry'Imana It's a voice of ariko God. ijwi ry'inyuma But the other voice, rivuga ati twopfa that is saying we're n'abandi gonna bari die. bavuze ngo bopfa And the other people ariko say we're gonna Imana die. But bamaze God in gufata heaven, umwanzuro when they decided, bashitsa ijwi ry'Imana uko rivuga they decided to hear the inyuma voice yabo of God. habaye ukutabagwa There was saved after that. They were saved by God. ntukine n'ishikanwa Don't deny God the offering. Don't pray with the offering. haleluya Amen. umwanya wacu uragiye tugiye kurangiza We are almost done. ariko nari kukubwira I wanted to say ishikanwa ni ryiza the offering is great, kandi ni ribi but it's also not good on the other side. rirahezagira rikahezagira It rikazanira umuryango imihezagiro blesses you, your family, ariko iyo murikinye ko mukarikoresha and nabi when you play around it, tena ririca rikahindukira again, it, nico kituma there's nakubwiye ngo consequence. mwishikanwa harimo That's imbaraga why I say there is power in offering. uwa mbere yapfuye ku bwishikanwa The first person who died because of offering, mutamananiya na mugore wiwe Safira and Ananias and his wife, baragiye kuko bakinye ku they ishikanwa played around it. hari ibyo bemeye There is things they accepted, bambunga umwe batanga ibyabo and byose they said we're gonna give all the things, mu nyuma and later on, rya jambo ngo nta bucucu twakoze aho tugiye gupfa and they said,
bariye baramaze iby'abandi They ate all the things. bobo bashikiwe ngo zane When it's by'ishambu their ryanyu time to bring, bavuga ati hari aho byohinduka they say things umugore might wanje change tukapfa and we reka die. twisigarize n'utu Let's try to save on the side. Let's be smart. uratinya ico wemeye Be careful for something you kandi promised. ico wamaze kwaturisha akanwa Be kawe kuri careful for karotari something that you said you're niko gonna do. rugi ruriko rurajya ibyawe muhira Those are things that are eating your kandi stuff in the house. ntuzorubona utahishuriwe And you will never eat if you are not wari revealed kugira by the ibishoboka husband. ukure mu nzira You need to bikuvire fulfill ngo that. tukurireho You need to fulfill what you said. nimba wigishijwe byo mu buryo bw'impwemu If you were taught spiritually, ishengero kuko izigira ngo rikubitse amahera for the church to y'amashikanwa trust you and give you offering to keep at home, riba ryakwizigiye ariko n'umuzigo uhambaye but cyane they trusted you, but it's a very big burden on you. niwabona umugabo wawe cyangwa umugore wawe bamwizigiye If you see you trust your husband, your wife, mubwire ngo uko tell him to put it areke somewhere. kwegereza umufuko wo mu nzu Don't yawe put it close aho mubika where you keep, naho ibyo byo mashikanwa bibikwa even where those offerings are kept. kandi ntumubwire mu kirundi Don't tell him in umubwire Kirundi. uko Tell him the other there. kure y'irindiro ryo mu Put rugo it far rwacu from our things. kuko iyo hagize mistake Because if there is any mistake, hakaza kwivangamo and you by'amashikanwa mix those bikagendayo things, you mix those bikazimirirayo things mayonga and it disappears from there. birafise amenyo Those things bijya have a nabi consequence. haleluya Amen. kandi basi yagomba abana bagiye hari ariko yagomba kuhinduka semina This was like a seminar. kera In old days, nta muntu no person atuzuye ubuntu bw'Imana who is not full with the Holy Spirit, mumutoye ngo asengera amashikano to take him to pray for the offering. cyagihe amashikano akitongerwa After they give the offering, uwatanze ishikano agiwe the person who gave that offering yaritongeye avuga ati iki You mentioned cyago mana words, kizomva ko and cyari say, when did this akaca go? ategura And ishikanwa he prepared an offering, ikimazi z'icyo kintu a sacrifice for akazana that. mana uranyibuka Say, God, remember me. ndakwiyegura akashira mu ngo Remember me. genda usengere utwinyofye usanga ejo uri kuja kuombea sadaka na haukujiandaa Pray and start laughing. mahitaji mitongero y'abasikanya When amashikanwa you are giving, when you are praying for that, you ibyari pray muri for ayo the mashikanwa people there. bivuye muri ujya muntu The things that were in those offerings from the urandura nyene wanduye nyene you're gonna pick it. amashikanwa The offering. abaherezi bariya nibo kera na In bibiliya the old days, ariko ubu biroroshe ngo jewe they ntibampa are the ones who say, bajya "Ah, ni they sadaka don't give me barigunganira to pray. They ninuze don't want me to barigunganira pray. They don't." niki cyari kigongwe cyo kubarinda ariko ko mugenda murakubita ku bituku Because you go wape wana eating like that. wape waombe haleluya Amen. nicho kituma That's umaze why kutogwa mu nzego when semina bwana you join acha the tutupie hapa hapa ndio muda Let's- unaopatikana let's hamji give hata them to mkiitwa pray. kila wakatandatu uje witunganye Every ntituvuze ati Saturday, ngo tuzoba every Saturday, be ready. Prepare Saturday, yourself. Prepare uje yourself. witunganye Prepare your no heart. munsi w'ikanisa gusa Today is the turagira day of amasengo yo kuwa prayer. gatandatu Even before umunsi that, wo on Saturday, kwitegurira we pray uruhimbi for Sunday. ni wale tu The same people. wale tu The same people. tunaenda wapi bwana Where are we going? kubw'ibyo bene data For that, my brother, twavuganye kubw'ishikanwa rifise we ingomezi talked about the power of the offering. mukamenya n'ibanga riri mu ishikanwa secrets behind ko mu the ishikanwa harimo ingomezi That there is strength, there is zugurura might, amarembo that mu open doors ishikanwa in offering. hariho imigenderanire There is a y'umuntu very n'imana strong relationship ariko iyo of the man uritunganije neza When you prepare it in a woman, ishikanwa ry'umupfakazi the offering of widows, rihungabanya umutekano mu rusengero it destabilizes the service. abantu benshi Many people
kujya ijambo ry'Imana ryavuze mu The kurangiza way the word of God is ngo saying, abo bose benshi that batanze many people ibyasagutse gave, but ku from byo bafise out of their abundance. n'umugisha usagutse uriho. Also the remaining balance of blessing. Mu bikorwa by'Imana hari abakorera Imana In things of God, many people benshi serve Him. bakaronka umugisha wa Some will original receive blessing, burya busagutse but the remaining one, buronka batanze it ibisagutse. is received by those who gave out of Umupfakazi niwe their yatwaye abundance. original kuko yatanze The widow Ishikanwa took the original original. riteguwe neza, The widow took the ariko wealth abatanze to pay for. menshi But n'ibindi those who gave a lot, batwara umugisha usagutse. they took the remaining balance. Nimba ugomba kuhakana ngo nta mugisha usagutse If uba, you want to deny that, ugenda ubaze Esau go and ask na Esau Yakobo and Jacob. aho yagurishije ubusa muragwa When bwiwe, he sold his mutoya wiwe amugira amakanaki atora his original, brothers took it. agenda kuri se ngo mpezagira. He went to the father and said, "Bless me." Se wiwe avuga ati namaze kwezagira mwene The wanjye. father said, "I already blessed your brother." Yabajije ikibazo we papa, He asked him, umugisha ni umwe gusa, "Is we one wari ufise blessing, umugisha umwe?" did you have only one? Avuga ati namaze kumuhezagira He nta said, kintu. "I'm done with it. Ariko I blessed ko you." warize cyane, But because you cried, reka ndakuremeshe, let me also ndaguhe umugisha usagutse, utwasagutse. let me also give you the remaining Amubwira ati one. mwana wanje, And he said, "My son, genda uzotungwe n'imbugita yawe. go Imbugita gusa and live, arigwo urukero cyangwa go and umupanga live on your knife wo gukorera bene wabo uwahawe umugisha agaca ingero no mubaha, by the much you aca go, ingero no mu bandi, you keep iyo working ngero for people. izomuzanira utwarya. Let that work you Ariko do niyitonda bring neza you. But if you akagafororuka, go in a righteous way, yaciye amubwira ngo uzokwigobotora he said, you free yourself. ingogo mwene wanyu yakwambitse mu You free ijosi. yourself from the chains Nawe of your brother. niwitonda If you calm yourself, ukasukura neza ishikanwa and ryawe, prepare the good ukamenya ibanga ryo and you gutegura prepare good ishikanwa, offering, ukatongera ukavuga and you icyo prepare rigiye good gukora, offering, kandi nawewe mu kurituma and when you send it, uzoraba valere y'icyo you will see ritumye, the value of the icyo offering. iryo shikanwa rigiye kuzana, value of the icyo offering. rigiye gusaba ku What is Mana, gonna bring uko to God. kingana How is the ntuzoshiramwo n'ishikanwa ritera isoni And n'imbere don't y'Imana. put a disgraced Uzokora offering. ibisa n'ibyo usabye, You're gonna receive what you asked. Imana ikugirire neza. May God bless you. N'aya majambo y'Imana These are the words of God. abayumvise mwese Those Imana who heard ibahezagire it, may cyane. God bless you. Tugiye gusenga Imana We are y'ubujuru. about to pray the Father in heaven. Wewe uri hano You are here. twiganiriye kwishikana, We talked about the offering. kumbure urafise amahera menshi Maybe you have a lot nk'aba of bantu money. bashikana byinshi, Same way these people are ariko giving. bashikana ibisagutse, But they were giving the remaining one. byitwa ibisagutse kuko batayateguye. It was being called the remaining one because they did not prepare it. Nawe ndazi ugiye kwiga uburyo wotegura I know ishikanwa you want ryawe, to think about how you can kandi prepare your ishikanwa offering. rifise ikimazi, The offering that you kandi have a ishikanwa value, rifise ibyo waritumye. and the offering that you have a message Ariko you iyo send with umaze it. kutuma, When you, after you send, uraba aho uhagaze ko ariho, look at where you are standing. kuko hari aho ibyo watumye Everywhere the offering is ishikanwa rihava rizana ibyo waritumye and that nk'imigisha, offering is gonna not bring isanga what uhagaze ahatariho. it will find you in a wrong Kuko position. nabihishuriwe, Like I abantu was benshi bakoze neza, many people saved ariko bahagaze but they are ahatariho, standing in a wrong imigisha position. yabo Their ikwirarengana, blessing is passing by. ibabura kuko hari aho Imana itumbereza. Because God doesn't know where to point the blessing. Nimba uriho If you are here, wumva ko hari icyo ugomba kusaba ku you Mana, want to ask something bivanye from n'iki God, cyigisho tubuhejeje depending on the kumva, preaching of today. ngwino hano tusengere hamwe. Come, we pray together. Imana igufashe, So that God Imana will help yeze you. So n'amashikanwa that yawe, God cleanse your kuko offering. ijambo ry'Imana rivuga Because the word ati of God is saying, ngo ahari imitima
yacu ngo niyo hazoba n'amashikanwa yacu. There is our heart, is where our offering. Ishikanwa ritejejwe, ishikanwa ritateguwe, ntirishobora kugenda hari imitima yejejwe. Muzotandukana mugende kubiri, ariko reka twitunganye kuko isaha niyi nyene tuhuguwe tubwiwe iby'amabanga yo gushikana. Kaze tusengere hamwe. Let us pray together. Kaze bakozi b'Imana tusenge kubw'iyi mitima. Let us pray for this heart. Hari abantu benshi bakoreye Imana. Many people say bagiye kwegeranya byabo basohoye. Hari aboteranya bakashika ku bihumbi n'ibihumbi, ariko ntibirashika ahantu ibyegeranyo ko iryo shikanwa rifise icyo ribafasha mu gihe cy'irinde. Reka uyu mwanya tusabe umuyobozi wacu awukoreshe, hanyuma tuze gusengera hamwe, hanyuma